yacu ya BTV. Tubaye kaze kugira ngo mushobore gukurikirana amakuru yo kuri uyu mugoroba bigenekezo rya 28 ukwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2021 duhera kuri zingingo nkuru ziyagize. Nyini cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaremesheje inama abarundi baba hanze aho yabashimiye cyane ukuntu bakunze igihugu cyabo bakitaba ako kamo yabateye ko kuza mu gihugu cyabibarutse. Nayo kuri uyu wa gatatu hazinduwe icese inama ihuza abahinga bawo mu gihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Nigeria aho bariko bararabira hamwe ukuntu bokomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Turafise kandi n'amakuru y'inkino amwe n'amakuru y'amareresi kaze. Turonge kandi kubaramutsa tubasuhuza tubaha n'ikaze kugira ngo mushobore gukurikirana ano makuru. Nenabivuze mu ntangamarara yuko nyini cyubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi kuri uyu wa gatatu yarongoye inama y'abarundi basanzwe baba hanze aho yabasavye gukomeza urukundo rw'igihugu akaba yabibukije yuko uwataye akaranga aba ataye ibanga. Reka tumukurikirane. Mwajere muje komenya ingene igihugu cifashe n'ingene uburongozi bwanyu buriko buratunganya igihugu cyanyu kugira ngo gikure kije umutigiri w'ibindi bihugu kuko Burundi bwashitse mu bigero. Muba rero muje kubaza neza ingene vyifashe kandi kubona mwaraje umutima w'urukundo nuko mukunda igihugu cyanyu n'uwavukiye hanze atari bwawuhonyoremwo uvuga yifuza kubona ico gihugu. Rero musanze turi ku rugamba na twebwe urugamba rwo gukuza igihugu kigira igihagararo imbere y'amakungu. Muje uburongozi bushasha bumaze umwaka turiko turaraba ico twokora aho duhera naho duhereza kuko igihugu kiragutse. Haya n'uvuga ngo agahugu ko Burundi ni gatoya, igihugu kiragutse. Rero twarabonye turamaze kubona ibitari bike, turamaze kubona n'imitego ituma tudashobora gutera imbere neza. Kugira ngo rero tuvuge ko igihugu twogikuza tukavavanura nako kahise kabi tukagira kazoza keza akubu na kazoza keza ntivyoroha. Ni urugamba muzindi kuko n'urugamba nabo ruhera mu mutima. Igice ca mbere nugira ngo banze ndabahe ishusho y'igihugu ingene imeze uko wayiyumvira kuko nabwiye yuko habaye igihe tuba nabiyorobetse tukanga kuvuga ukuri tukubona. Ivyo rero naravanwe navyo ubu ndagusasa habona ivyo wase kuvuga nkabikuvugira hanyuma gutyo niho ucume ingene bigo vyikuramo. Utayibana y'igihugu ubuhejeje guta vyose imico n'imigenzo. Ntushobora gutwarwa no mudasanga imico n'imigenzo mu gihugu kize kibandana aca kujana mu mico yiwe. Abakenyezi ngo bakwiye kwipimisha kare ingwara y'igitigu y'umugwi wa B. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye imbwiye ariko aratanguza uruganda ku ndongozi zitandukanye na cane cane abakenyezi aho yariko arababwira ukuntu bashobora kwipimisha kare iyo ngwara. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ange Negrita Irakoze. Uko umwaka utashe kuwa 28 Mukakaro amakungu arahimbaza umunsi mukuru wahariwe kugwanya ingwara y'igitigu uri mu mugwi wa B. Icivugo cy'uyu mwaka akaba ari l'hépatite ne peut plus attendre, les mamans ne peuvent plus attendre. Ishirahamwe Opedad Burundi rirongowe n'umutambukanyi wa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ryatunganije ibikorwa bijanye n'uyu munsi iri kumwe n'umushikiranganje wo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS.
Ivyo bikorwa bikaba byatangujwe no gupima uwo mugera w'iyo ngwara y'igitigu abakenyezi bibungenze. Uwaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu OMS ati mu bihugu bigize Afrika iko iyo ngwara ari nyinshi kuko ngo abantu 9 ku 10 ntibayipimisha kubera kubura uburyo. Atariko turiteguye gufatanya na leta y'u Burundi. Abahinga banonosoye ivyerekeye iyo ngwara y'igitigu barasaba urucanco rukingira abana bakivuka imbere y'amasaha 28 ngo kuko ubwo bafise ubu aragwa amezi 6. Barongera bakavuga ko icihutirwa ari guhimiriza kwigisha gucandaga hamwe no kuvura abakenyezi basanzwe bibungenze. Muganga Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu aratubwira ibice Uburundi bugezeko kuri iyo ngwara. Hano bimwe dufise biratwereka yuko ari ingwara ibangamiye amagara y'abenegihugu. Tigube naho ibice bigera kuri 2 n'ibice 9 bagasanga harimo umugera w'itiguse. Muri rusange rero ivyigwa bimaze gukorwa byerekana ko bice birenga 5% bagenda n'umugera w'ingwara y'igitigu cyo mu bwoko bwa B, nayo hafi ibice 10% bakagendana umugera w'igitigu mu bwoko bwa C. Mutambukanyi wa nyecubahiro mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ati indongozi zirakwiye gutanga akarorero keza mu gutangura kwipimisha. Arongera akanahimiriza abakenyezi bibungenze kuja kwipimisha hakiri kare kugira ngo usanze agwaye bamuha imiti. Kurareka mwebwe mwese muserukira abandi na mwebwe murongo y'abandi mu nzego zitandukanye ngo twitabirire hamwe ibikorwa byo kurwanya indwara zikomoka ku migera y'igitigu zisasika inganda mu gihugu cacu ndetse no kw'isi yose. Umukenyezi wese yibungenze ahamagarirwa kwipimisha umugera w'igitigu kugira ngo basanze agendana iyo ndwara umwana ashobore gukingirirwa akiri mu mbanyi. Angeline Ndashimiye arongera agatera akamo abasanzwe bafasha mu bijanye n'amagara y'abantu guterera agacumu k'ubumwe. Ko ibipimo byo gusuzuma imigera y'igitigu bizimvye cyane, duhamagariye abasanzwe bashigikira Uburundi mu bijanye amagara y'abantu kugira kigoro gusumba uko bahora guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushe kuronka ivyuma bikwiye ndetse n'imiti yo kuvura iyo migera bigwizwe mu mavuriro atandukanye, na cyane cyane murazi ko tugiye kuronka ibitaro mu makomine yose y'igihugu. Abanywanyi ba mitiwere bomenya ko bafise uburenganzira bwo kwivuriza kuri mitiwere 80% ingwara ya hepatite C. Ange Negrita irakoze arakenuye kuri iyo nkuru nziza yaduteguriye. Ngo gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu ca Nigeria, gufashanya mu migenderanire mu bisata bitandukanye vy'ivyo bihugu uko ari bibiri, iyo ntumbero yahujije abahinga b'ivyo bihugu bibiri Nigeria amwe n'u Burundi mu nama yabaye kuri uyu wa gatatu. Ivyo vyavuzwe n'umwunganirizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire Fairina Bashikako, aho atumenyesha yuko iyo nama ari nama yibanze kuko ku munsi wa gatano ari nama izohuza abashikiranganje vy'ivyo bihugu uko ari bibiri. Reka tumukurikirane. Teje kugurura inama ihurikiyemwo abahinga b'ibihugu bibiri, igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Nigeria, mu bijanye n'imigenderanire no gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri. Mu bisanzwe ivyo bihugu bibiri bisanzwe bifise imigenderanire myiza. Kugira rero iyo migenderanire dusanzwe dufise ishobore kunaguka no gukomezwa, harategekanijwe inama zihuza ivyo bihugu bibiri. Uyu munsi twuguruye inama y'abahinga itegura iyindi nama y'abashikiranganje izoba ku munsi wa gatanu. Muri izo nama twiteze yuko ubucuti bwacu n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri ikomera cyane. Turifuza kuganira mu bijanye n'imigenderanire muri byinshi kuko dusanzwe dufashanya nko mu bijanye no guhanahana abahinga
haba mu byo uburezi, haba mu by'ubuvuzi, eka haba no mu byo gufashanya mu rindi terambere ry'ibihugu byacu muri development économique, development commercial. Ivyo byose bizigwa muri izo nama kugira ngo turonke inyishu zokomeza igenderanire isanzwe hagati y'ivyo bihugu byacu. Ngo nta nzu n'imwe izobomogwa mu nzu zikekwa yuko zubatswe mu binogo rusangi. Ivyo vyavuzwe n'urongoye mugwi wa Sevel Pierre Clavel Ndayicariye ni mugiye ku munsi w'ejo umugwi watanguje ibikorwa mu gisagara ca Bujumbura. Reka tumukurikirane. Igorofa 15 8 habasigaye ikibazo, mbega hari igorofa muzohakorera gute? Ico kibazo mwaba mukibaza no mu bindi bihugu ahari igorofa ikomeye, inzu zikomeye, umugwi Sever ico kibazo ntucigungana, uco kijana mu nzego bakakiganira. Urumva hari igorofa 15, ico kibazo gishika ikibazo c'igihugu, ikibazo c'ubutunzi, ikibazo c'umutekano. Ivyo bibazo rero umugwi Sever n'umugwi ubuhinga ukorana n'abene gihugu bene inzu, ugakorana n'abene n'abarongeye igihugu baduhaye ubutumwa. Ivyo bibazo tubishikiriza inzego, nahubatswe hazoje ikimenyetso gito cerekana ko hari kinogo, muga dukoranye n'inzego. Ishirahamwe ry'abakinyi b'amareresi GFS kuri uyu wa gatatu yatunganije ikiganiro kubamenyesha makuru, aho bari bafise intumbero yo gushira habona ireresi bitiriye uguhemuka. Ciza Joseph asanzwe arongoye iryo shirahamwe yamenyesheje yuko bafise imigambi itandukanye. Muri iyo migambi arimo uguhuza abakinyi b'amareresi mu rwego rw'igihugu. Baratubwira n'intambamyi ahura nazo mu bikorwa vya minsi yose, eka bakagira nico basabivye leta kugira ngo ibafashe muri ico gisata. Reka tumukurikirane. Ciza Joseph asanzwe arongoye ishirahamwe ry'amareresi ari ryo GFS. W'amafilme dufise mu Burundi tuko turakrea ikintu citwa ICB, Union des Cinéastes Burundais. Biri mu ntumbero yuko dushira abantu bose hamwe bakina amafilme mu Burundi kugira ngo tugire aho dufatiye. Twasanze mu Burundi ico kintu katagihari, dusanga yaba mu muziki bariho, yaba mu bice tandukanye abo bantu bariho. Twashimye uko no muri filme two create ikintu kishobora kuduhuza. Twasanze atagihari, ariko rero vuba turamaze kwegeranya intara indwi mu nama zibiri twakoze. Izo ntara ndwi tukaba twifuza yuko hoba intara zishika nka 10 canke 12, kuko muri izo ntara zose twasanze bakina amafilme yaba ivyese n'ibindi. Vuba rero tuko turayinyanyura amategeko atugenga, kuko nta kintu kitakibura amategeko. Twashimye uko twokora ayo mategeko hama tuce tudodora mu bushikiranganje butujejwe kugira ngo tugire na twebwe ikiduserukira. Iyo abantu bagiye hamwe bararonka akarusho kadasanzwe, kuko ubwa mbere na mbere baba bagiye hamwe, kuko mugiye basanzaye na leta irabura ingene ifatira kuri abo bantu kugira ngo bakore babafashe mu ngorane turiko turahura nazo. Ni ingorane na cyane cyane mu gihe cyo kugenda guturuna filme. Izo ni ingorane za mbere duhura nazo. Ubwa kabiri ingorane duhura nazo kuronka uburyo bwo ngire yo filme ikogwa, aho bukura, kuronka abakinyi bavyiyumvamwo babitahura. Ivyo byose ni ingorane duhura nazo. Ubwa gatatu ingorane duhura nazo kugira aho wikinira ama location. Ubwa mbere na mbere leta nuko nkuko twari twabivuze bwa mbere, murajya amategeko yo muri CNC n'ubundi yorohereza kugira ngo filme mu gihe ugiye guturuna filme nabo baba barayanditse ibanze ice muri CNC bayiverify, barabe yuko ataturenge twakwije na cyane cyane bisabwa n'amategeko mu gukingira ubwa mbere na mbere ibidukikije. Ubwa kabiri gateka kazi na muntu. Ubwa gatatu n'agateka k'igihugu.
Makuru yacu tuyarangirize mu makuru y'inkino aho ku munsi w'ejo umugwi w'intamba mu rugamba batarenza imyaka 23 bashobora kuronka itike ribajana mu gice ca nyuma c'inkino za Sekafa ziko zirabera hariya mu gihugu ca Ethiopia. Binama Darcy Nabel aratubwira ibindi no mu makuru y'inkino na cyane muri basket. Tumukurikire. Kakanyamuneza kadasanzwe ku iserukira gihugu batarenze imyaka 23 aho baraye bashitse mu gice ca nyuma c'ikombe citiriwe Sekafa. Batsinze bitoroshe umugwi w'igihugu wa Kenya biciye ku vyo bita penalty aho Uburundi bwatsinze ibitsindo 4-2 vya Kenya. Bakazoca bahura na Tanzania mu gice ca nyuma kizoba kuri wa gatandatu. Tangulia katika nusu finali ya kwanza na kupata penalty 2 peke yake. Hivyo zinakuwa ni penalty. Nayo kuri za nkino za Jeux Olympiques ziko zibera i Tokyo mu Yapani, Umurundi azwi ku izina rya Beric Suskanira yaraye asozereye muri izo nkino, yafashe ikibanza c'8 maze aronka ikibanza ca 64 kuri 70 bari bitabiriye ku metero 100 mu koga. Muri basketball Jean Paul Manirakiza akaba ahejeje kwemegwa n'umugwi ujeje gutunganya amatora y'ishamwe rya basketball mu Burundi ko yemerewe kwitoza. Twabibutsa ko yari yagenwe n'umugwi wa Aigle Noir Basketball. Binama Darcy Navel turamushimiye kuri iyo nkuru y'inkino yaduteguriye, niyo nayo turangirije ko amakuru yo kuri uyu munsi. Dushimire cyane mwese mashoboye kudukurikirana, dushimire abari mu buhinga bw'ivyuma bashoboye kudufasha kugira ngo dushobore kuyabashikiriza, eka dushimire nabo bose bagiye kuyarondera kugira ngo dushobore kuyabashikiriza. Imana ibahezagire, naho butaha.